Bakunzi bakariho media, reka ndabaramutse iyo muva mukagera. Nanjye ni Cedric, sanzwe nkorera ikinyamakuru akariho media. Reka mfata kaya nshimire uwo ari we wese amaze kuyabonesha hano kuri akariho media, amaze kugira subscribe, share, like hamwe na comment. Nongera ndagusaba wewe utarabikora ko ushobora kubikora kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano ku kariho media. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe kubijanye n'ingwara ya Ebola, ingwara yateje uruhagarara runini cyane ku isi, ingwara yateye ubwoba abantu benshi cyane. Ingwara ya Ebola ni ingwara ifata mu mwanya muto ikongera ikagandagura abantu benshi cyane mu mwanya muto. Mu mateka yo ku isi hari ingwara zagiye ziratera ubwoba bwinshi cyane, ingwara zagiye zirabuza amahoro ibihugu bigiye bitandukanye, ingwara zagiye ziratuma ibihugu bimwe bimwe bishobora kugara imipaka yavyo ibihuza n'ibindi bihugu bibanyi. Ingwara ya Ebola ni ingwara yahitanye abantu benshi cyane muri kahise k'isi yose. Ni ingwara ituma abantu benshi ku isi iyo bayumvise baratitira. Ni ingwara yica mu mwanya muto, ni ingwara ifata bitunguranye. Ingwara ya Ebola mu mateka ni ingwara yica n'ingoga kandi yica abantu benshi cyane mu mwanya muto. Mu mateka y'ibihugu Ebola ni ingwara yashoboye kuyica abantu benshi cyane. Ariko Ebola yavuye hehe? Abantu benshi bakomeza kwibaza iyo Ebola yavuye. Abantu benshi ni kubera iki batinya ino virusi ya Ebola? Uno munsi muri documentaire iri kiraca hano ku kariho media tugiye kurabira mu mateka yose y'ingwara ya Ebola kuva itanguye kugeza uno munsi, aho ibihugu byinshi bisanzwe biri mu ntambara yo kuyigwanya. Bakunzi bakariho media, ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu twabateguriye uno munsi kigiye guca kuri akariho media. Tugiye kurabira hamwe ibijanye n'ingwara ya Ebola. Mbega Ebola iterwa niki? Mbega Ebola ni ingwara yandukira gute? Ingwara ya Ebola ni ingwara iterwa na virusi ikomeye cyane, virusi isanzwe itinyitse. Ino virusi ya Ebola iyo imaze kugufata ukungene ifata nuku ugira umuriro mwinshi cyane mu mubiri, aho uwo muriro uba urengeye usanzwe kuba umuntu aba afise mu mubiri, ukongera ukacika n'intege mu mubiri, ugacika ingufu kabisa, ukumva ko neza na neza atakindi kintu wumva ko wokora muri uwo mwanya. Ivyo ni bimwe mu bigize ingene Ebola isanzwe ifata. Kandi ingwara ya Ebola yandukira n'ingoga bivanye kwisukurike canke gukora kusanzwe ayigwaye. Ibindi bimenyetso bisanzwe bigize ino ngwara ya Ebola ni kuvira amaraso indani mu mubiri hamwe no kuva amaraso hanze y'umubiri. Aho ni mu gihe iyo bigeze kuri urwo rugero umuntu amaze kuyandura afa mu kiringo cy'iminsi mike cyane. Ino ngwara nyene niyo iriko irabica biracika mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho mu kiringo kitarenze iminsi igera ku ndwi imwe gusa imaze kwandura abantu barenga 1,300. Bamwe muri bo kubagera ku bantu 100 baramaze kwitaba Imana. Ivyo bikaba biriko biraba mu gihugu kibanyi ca Kongo muri uno mwaka nyene w'ibihumbi 2026. Muri uku kwezi nyene Ebola yamaze kuyiha inganda mu gihugu kibanyi ca Kongo. Nongera ndakwibutsa ko abaganga basanzwe bashikiriza ko ivirusi ya Ebola ari ingwara yica cyane mu mwanya muto gusumba
ingwara zose ziri ku isi yose. Mu mateka ya Ebola ni ingwara yatanguye mu mwaka w'1976. Iyo ngwara nyene yibonekeje mu karere ka Afrika, aho yagiye yibonekeza mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika. Tumwe mu turorero aho Ebola muri uwo mwaka w'1976 yashoboye kwibonekeza mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo Kongo muri ico gihe yari yicitwa Zaire, hamwe n'igihugu ca Sudani. Nongera ndakwibutsa ko mu gihugu nyene ca Kongo hari uruzi rusanzwe rwitwa Ebola River, ni naho havuye izina ry'iyo ngwara. Ndakwibutsa bimwe mu bimenyetso vy'ingwara ya Ebola. Ni watangura kuyibona ko bino bimenyetso, uzoca umenya ko ufise ingwara ya Ebola yamaze kugufata. Ivyo bimenyetso navyo ni ibi bikurikira: ni kugira umuriro mwinshi cyane, gucika intege, kuva amaraso. Muri iyo myaka ya kera abaganga ntibari bazi ico iyo ngwara ya Ebola canke ico boshobora kuyivuza. Muri iyo myaka y'1976 abantu benshi cyane barashoboye kwitaba ingwara bivuye kuri no ngwara ya Ebola, kandi bitavye Imana mu mwanya muto cyane. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barashoboye kwitaba Imana. Mu mwaka w'2014 ingwara ya Ebola yarashoboye gutera ku isi yose, cyane cyane mu karere ka Afrika y'uburengero, aho yashoboye gutera mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo Kongo, Sudani ndetse n'ibindi bihugu ntarenze kudondagura. Abantu bagera ku 28,000 muri mwaka w'2014 barashoboye kwandura kino kiza c'ingwara ya Ebola, aho muri abo bantu nyene 28,000, 11,000 muri bo barashoboye kwitaba Imana, kuko muri ico gihe nyene abaganga abasanzwe bakora imiti yo gukinga ibiza bigiye bitandukanye ntibari bwashobore kuronka ubuhinga bwo gushobora gukinga iyo ngwara ya Ebola. Muri ico gihe nyene ingwara ya Ebola yarabaye ikibazo mpuzamahanga, aho amashuri yashoboye kugagwa, ibibuga vy'indege birugagwa, abantu barahunga, ibihugu vyugara imipaka kugira ngo bishobore kwirinda iyo ngwara. Abahinga babandanya gushikiriza ko ino ngwara ya Ebola ishobora kubiva ku bikoko byo mw'ishamba, harimo uducurama two mw'ishamba ndetse n'inkende zo mw'ishamba, hamwe n'ibindi bikoko bigiye bitandukanye bisanzwe bibarizwa mu mashamba agiye atandukanye. Ukungene ino ngwara ya Ebola ishobora gufata abanyagihugu ikandagara ku isi yose, nuku umunyagihugu canke umuntu ashobora gufungura inyama ya bimwe muri ivyo bikoko, ugasanga ico gikoko caramaze kwandura. Iyo umaze gufungura igikoko naco cari gisanzwe caranduye iyo ngwara ya Ebola, nawe uba umaze gufungura ico gikoko uhita wandura iyo virusi ya Ebola. Imwe mu mico yo muri Afrika, abantu basanzwe bakora ku mubiri w'umuntu yamaze kwitaba Imana. Ivyo ni ibintu vyatumye Ebola ishobora kugwira, ishobora kwandura abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ndetse n'abandi benshi bakahasiga ubuzima bivanye n'iyo mico yo muri Afrika. Muri ico gihe nyene ibihugu bimwe bimwe harimo Sierra Leone ndetse n'ibindi bihugu bari batanguye kwizera ko ari umuvumo, igihano c'Imana yatanze ku banyagihugu canke ku bantu bayo, bivanye n'ivyo bari basanzwe bakora ibintu Imana idasanzwe yemera.
Abahinga bakomeye ku isi babandanije kwemeza ko ino virusi ari virusi ihambaye cyane kandi ifise ubushobozi bunini cyane. Muri ico gihe nyene abahinga, yaba abaganga, yaba amashyirahamwe mpuzamakungu, amashyirahamwe agiye atandukanye, baciye bagira urugamba runini cyane rwo kugira ngo bashobore kurondera urukingo rwo gukinga ino ndwara ya Ebola kugira ngo ntibandanye kwica abanyagihugu. Muri ico gihe nyene ishyirahamwe mpuzamakungu risanzwe ryitaho amagara y'abantu ku isi ryarafashije bikomeye cyane, aho abaganga benshi bagiye batandukanye bashoboye kuva mu bihugu bigiye bitandukanye baza muri Afrika kugira ngo bashobore kwitaho abasanzwe baranduye iyo virusi. Ndakwibutsa ko muri ico gihe nyene abaganga bashoboye gufa ku bwinshi cyane. Muri iyo myaka nyene abaganga baza ku bwinshi muri Afrika, ndakwibutse ko atarukingo rwari bwaboneke canke umuti wari bwaboneke, ariko hariko harakogwa ubushakashatsi buhambaye cyane kugira ngo barabe ko boshobora gutora urukingo rwo gukinga ino ndwara ya Ebola. Ariko muri uno mwanya tuvugana ino ndwara ya Ebola yaramaze kuronka urukingo, haramaze kuboneka inkingo zigiye zitandukanye zishobora guhagarika ukugweragwerana kw'ino ndwara ku mwanya muto cyane. Ino ndwara ya Ebola yasize amateka akomeye muri Afrika hamwe no ku isi yose. Ino virusi yahitanye abantu benshi cyane, isiga abana mu marira, yongera isiga iyindi miryango mu marira, yongera igira abana imfuvyi, igira abandi abafakazi. Naho muri no myaka ino virusi itagiteye ubwoba nka kera, ariko abahinga babandanya kuvuga ko abaganga n'abandi basanzwe bakora mu bijanye n'indwara ko bakwiriye kwama biteguriye ko umwanya wari wose hashobora kwaduka indwara canke ibiza bikomakomeye mu mateka y'ino ndwara Ebola. Atwibutsa ko ubuzima bw'umuntu bushobora guhinduka mu kanya gato cyane. Bakunzi bakariho media, aha niho ikiganiro twe twabateguriye ku mateka y'indwara Ebola gishoboye kurangirira. Nongera ndakwibutsa ko nimba waryohewe n'iyi documentaire, ntiwibagire kugira subscribe, share hamwe na like na comment kugira ngo tubandanye gukora umuryango wagutse, kandi natwe tubandanye kubashikiriza zimwe mu madokumentere akomakomeye ku isi yose, ndetse n'ibibazo bihanze isi n'ibibazo bigiye bihanze muri Afrika, haba muri Afrika y'ubuseruko. Murakoze.